ni kubera musanzwe mumenyeranye mutumiranira na wowe nuko hariho icabaye ciwanyu uramutumira. Hama ikindi kintu naco nashaka kuvuga nibaze ko bajya mutazinanye ari bo bazana burya burozi bajya muzinanye neza nibo baza kubikora. Menya yuko nyuma yahashaka kuba ari n'umuntu yagufuhiye kubw'umugabo wawe yinyegeje azofuhira gutatanzi nzofuhirwa na wa wundi dusanzwe tugendana nawe nyene ashaka kuba dufate wa wundi size twasangiye vyose hama ubugenda musize ngiye kurongorwa na warasigaye. Birashobora kubaho ugasanga ari nk'umuntu yinyegeje akunda umugabo utabizi. Birakunda kuhaba akunda umugabo atabizi uwo kamene ntabari mugenzi we kandi tuba tunazi indi ndabwa yene donc bice kuri mbere so wawe canke ikiniki cyangwa asanga yaciwe no wibaza ko ari niko yabizinye no mugenzi wawe canke sinzi canke mwabadamu ngira urumva murashobora gutanga impanuro nta uvyanse mugaje muri ko murampa impanuro mumbwira est-ce que vous connaissez mon homme? Ngamurati mugabo je narose je umugabo waje muramuzi mwe. Hariko umugabo wa Diandre umugabo wa Gisele. Umugabo ntawuzi umugabo wa David umugabo wa Yanse ntawuzi imbazi neza ingene ndamujera. Reka ku generaliza ngo uzovyuka mu gitondo. Atashe. Ngushusha amazi urumva ngo amazi ashu. Nacavuga. Welcome guys, murakomeye tumeze neza ndakomeye ni keke krateka kuri micro. Voilà nagarutse muri débat n'abantu babandi bamumenyereye. Ndaziko tugoma tudepane. Ndaziko no baramutse David mu mwawe ukabaje David sawa. Ndameze neza. Imana nakubona kandi zogwana. Esi good. Oui, ni sawa. Rushange natekereza shaka. Mani himbazo. Amen. Yesashimwe cyane. Amen. Nakatwe katoyi. Agize ati yes ahimbazo. Cyo tubaza ati numweland. Twakiriye bagiye twakifasha kutwakira abandi. Turabakiriye bivuga amazina. Ego. Bitwa gute? Ni Gisele dushime muvugana. Ariko ino vuga. Bon, OK. Sawa. Nawe witwa Nitwa Diandra umuhoza. Umuhoza. Yego. Karibu cyane muri debe. Entre temps abantu babiri barasa. Sinzwe ibonye. Muguje afite izina ry'ikinyamodi wamaye izina ry'abanyaruguru. Yo twumvikane. Twumvikane. Nacyo ntekereza secret na Diandra urumva nakane. Sawa. Aranyicare yavuze ngo ntimuvuge ko tuvukana. Umviriza rero donc nukuvuga na badamu twatumiye. Yego na badamu twatumiye Diandra na Gisele. Twatumiye muri dépannage ya Davina voilà. Ni muri débat. Dépate. Ya bright shower. Nivine bright shower. Mu Kirundi vraiment umfashe wumurira. Ni n'umunsi mukuru yasinzi mugabo wanditswe kuri kwakirira abakobwa n'ubusumi ya nibaze kwakira cyo gusezera ubukumi. Aho bamwe mugango yo interna Davina wona ngaho waje ukuri urumva ni vraiment déjà ni enterrement de vie de jeune fille ngo interna. Bon OK. Bawitonda ndagusumba wa mwana. Okay, nuko nyene Elisa umuzi umwe umbiza amakosa Davina umengo ni dictionnaire. Okay. Umengo ntatsira yi. Kazi sindana mumba ariko avuga igifana. Okay turabakiriye basha karibu. Ntabonye ngo bright shower rero. Ngo naguciriye mwe gatwatange turi serious inzari guhera uko. Bon OK. Reka tubone tuzoyiruka umva bright shower aho ari abo numvise bamwe hamwe numvise ngo yatanguye ngo muri 1840 1860 voilà ngo itangura muri Belgique ngo hamangu hanzi ngiraba ngo kugira ngo nk'umuntu dufate ugashaka kurongorana na Scott papa akavuga ati teriye none ayo muhungu ufise ngaho ari ntaga Caroline arabizisha katanone igirira ataka Caroline. Okay, hama. Akatuma akatoka tifu na Scott Munyanga. Osa komentura nini. Bon, OK. Alors na Scott Munyanga aka
rondera uwundi ariko twiga nk'abagenzi ngo basikoti aho bavuze ku muhungu bagenzi basikoti bashazana ibintu else bakamufasha kugura intebe y'igitanda ububati vuana ngo bakamufasha hamaze tusanga ubu naho mu Burundi bride shower nayo yarashitse kugira bride shower no yaje gute nayo imeze gute twisigura ngo twe ikibanza cyahe bon je nibaza ko twabanza tugahera kuri aba justement dame nimba barabagiriye bride shower ego barangiriye kuri wowe bride shower ni giki bon bride shower ukuntu je ndayibaza sinzi ico bisigura gose mugabo uko je no bandavyibaza genre ni baba bashaka kugufasha kumenya cyane cyane si amahera konta cyangwa ivyo baguha impanuro baguha kuko ubu mbona bijamwo bakobwa ibiki mugabo harimo abagore nibo baba barimwo ari benshi bakakubwira ati twasanze bimeze uku twebwe rero nawe twoguhanura ko bigenza ukuntu kunuko bakubwira ibintu byinshi uko kwitwara gufata umugabo kugira iki mugabo sivyo ko vyose siko babikurikiza bose nabone nivyo baba barabwiwe kandi siko bana nyine ngo baba bibayemo kujya nyine bavuga oya kuko uko ndaguhanura ndashobora kuba ndaguhanura ikintu jate ko ndagikora mugabo ko mbona ari ciza rero nibaza yuko ari ivyo vyo gufasha bakakubwira uko kwitwara kindi naco bifasha baraguterera vraiment ubunya bride shower baguha ibintu vyose wo kwigurira vyose barabiguha bakakugurira ivyombo vyose bakagira iki bakanaguha n'amahera hagufasha kugura utundi tuntu twiwawe ukenera imuzu ibiki ibintu nk'ivyo nyene okay madame Gisele wabibonye gute wewe bride shower bivuga kwiki nanje nta vyinshi fise novuga norenza kuri Diandra avuze hanini ikintu kiba gikenewe en fait twe tuba tugiye kuba bashasha mu rugo baba batumiye abadamu hari abadamu babaje muri bride shower donc abadamu nzijya mpano babaduha nivyo baba bamaze kubona mu rugo baba bashaka kuduhanura hanini ukungene two kwifata mu rugo sivyo ko twe tuba turi bashasha hama ikindi kintu côté financièrement naho nyene ni sawa kuko biradufasha cyane donc twe tuba twarateguye amahera yo kugura ibintu byo mu nzu mugabo baratuzana ikintu cyose cyo mu nzu ni kuvuga ko ayo mahera tuba twarateguye dushobora kugura ibintu byo mu nzu dushobora kuca tuyakoza ikindi kintu kuko umuntu aba afise ibintu byinshi aba ariko arakora uri kurategura urubanza ese wowe nawe utaragira ubugeni ngo tubwire bride shower nawe ukora ubone byari mpaka ngushire okay urabona bride shower nawe yajamwe bimeze gute ubu bivuga kwiki mbega jewe ndayajamo cyane bon ubu ntibikiri cyane mugabo ubwa mbere narayajamo kandi ibi bavuze aba badamu nivyo izabo zose narazigiyemo kandi narazorganiza kubera ko bo bari poche aba n'abantu bari poche mugabo s'il vous plaît hari ibintu bisigaye bitageoshe vraiment muri ibi vy'ama bride shower nukuvuga umuntu urajimo navuye mu rumonge ntumuzi namuzi nayo bagushiremo muri group ico tubanze tukireke tubanze tumubwire Davina nawe okay wajusha mvuge vyiza cyane ico jewe kuri jewe ni vyiza ntibazo havareka no kubingirira share kareka urumva mugabo hariho abasigaye begzagera no kuri urumva muzobingirira abantu mugabo ntimuzoshiremo s'il vous plaît umuntu tutamenyera iki ngizo ko avuze ngo amahera agwiye turabashiramo kugira ngo amahera abe menshi Davina wowe bivuga bashiramo abantu tutazi yego basirazira par exemple Davina ikibazo gihari bon nkuko yavuze ati gushiramo amahera menshi ni bon mugabo ntumenye ko twese tuzana intention zimwe twese nduza tuzanye intention zimwe kuko si bose baba baryoherewe nuko Elsa yagiye si bose baba baryoherewe nuko Delisa yagiye canke ugiye urumva bon benshi byavuze ko bitakiri cyane ko ramenshi aske banavyanga uravyumva hari n'umuntu yabwiye abagenzi biwe ati umva arageze kungira mariage ugasanga karavuga ati note bien nta bride shower nshaka kubera ko baramaze kuvuga yuko ubasika harimo n'ibirozi urumva ugasanga hariyo ikihe mission nigeze kuraba
nigeze kuraba umukobwa yavuze yuko bamushiriye mu nzu ariko bamaze kuja mu nzu vya vyombo n'ibiki atangura kubura amahoro muri famille donc uyu n'umugabo we bakama barajyana kandi réellement barakundana hanyuma ngo aja gusenga bon une histoire aja gusenga urumva ikavuga inconvenient ya break shower avuga ati nja gusenga pastor arambwira ati taha muhira umenagure buri kintu cose ufise uzi neza kutiguriye wahawe n'umuntu ati kubera ati ndakubwiye ati taha ubimene do vyose ngo arabimenye nta kintu na kimwe cyasuye kuba urumva donc qui veut dire yuko nta bintu vyiza babirimwo donc en même temps nama baby shower nuko tayivuga baby shower ntibakiyemera urumva ko hari giye usanga sinzi nyene ja kuri jewe break shower ndanayikunda Baretsawe biriza jewe nibi dutabaye Imana igushimire non j'aime pas nimba muza mukekorera muhira sawa mgayo ngiki je veux pas badengeragiza ariko by the way negeze tutabikunda muhira uzoteka udutumire ntari okay umva ariko no kuravuga Elsie wewe cyo gushiramwo aba usanga uko arayorganiza wawe nk'udiante ugasanga urugomba wakazi wiwe ugasanga jenize mu gatatu tuzinanye ngo kekinga nawe ndamushire deja Diane ntazi n'ivyo ari ngo ntazi n'umwena nganubu naho ubura nta muwuzi acavuga ivy'amahera est-ce que weekend yuko kubw'amahera dushire ngo abantu bose no tutazi est-ce que so haca have ivyo by'uburozi ho bo bagiriye abaje bose mwari mubaye voilà bon jewe menga benshi ndabazi benshi menga ndabazi hari abatotari tumenyeranye b'abagenzi ba Elsie mugabo nari ndabazi kandi bambwiye vyinshi vraiment kuko bari mama bakuze bazi vraiment ivyo bagiyemo yego mugabo ivyo bintu vyo gushiramwo abantu edere nawe mumenyeranye erega hariho umuntu mushobora kuba mwamana mugabo agufitiye ishavu yego nawe mumenyeranye jewe ndi kumwe nawe break shower je sinyivyemera vraiment sinzi oya sikuvuga uko oya jewe nzoyasubiza vraiment nzobijamwo nzogira iki ndanazijamwo break shower ndazijamwo mugabo kuvuga ngo ndayishuhiye batogirira indere oya nta niyo nshaka vraiment oya nta baby shower nayo nshaka nta mafete ushaka nta anniversaire meme nta Davina anniversaire nacu mugabo hazoze babandi nyene nsanzwe menyere navuze cyo gutegurira mu kabari jempa ugasanga bose bihari gato iki niki ko haza abantu bari proche abantu bari proche bibe bike mugabo bizana amahoro Gisero vyumva gute nawe jewe ikintu ca mbere nshatse kuvuga kuri ico kintu wabajije ngo abaje bose wari ubazi nitanze ko akarorero Jefse bakuru banje 3 babakobwa numbese aho ni kuvuga umwe wese yaratumira abagenzi biwe uravyumva nico gituma abantu boshigikira ko hoba haje abantu je twa batuzina kubera yuko narasangamo abagenzi baba belle-sœur narasangamo abagenzi bakuru banje donc peut-être ko nashobora kuba ndabazi ku masura mugabo ntabazi okay hama sinzi kintu mwamwe wajije so isigaye hari niyo konvita abandi bantu batanakuza ubwawe uravyumva niyo usanga hari n'akajagari mu bintu byawe babiri par contre abo usanga mutazi nayo usanga atanisha vuba gufitiye hajye wo mumenyeranye n'usanga ufitiye ishavu France yavuze ishavu ni hahandi uwumva umenga nyimba ndi belle wawe ntagushizemo mba ndiko ndagora uwundi oya erega ntushaka gushiramo umuntu sheri utari mumenyeranye wazi ko hari igihe usanga wagiye n'umuntu uzenya ugasanga uri muri groupe atanabizi ego hari igihe kwanza jewe Elsie arantumiye ambwira ati jewe petite sœur wanje azogira mariage tumugire bracelet jewe wewe sindakuzi mugakwira Elsie ni kubera musanzwe mumenyeranye mutumiranira na wowe nuko hari icabaye ciwanyu uramutumira hama ikindi kintu naco nashaka kuvuga nibaze ko bajya mutazinanye ari bo bazana burya burozi bajya muzinanye neza nibo baza kubikora umenya yuko nyuma yaho ashaka kuba ari n'umuntu yagufuhiye kubw'umugabo wawe yinyegeje azofuhira gutatanzi nzofuhirwa na wa wundi dusanzwe tugendana nawe nyene ashaka kuba dufate wa wundi size twasangiye vyose hama ubugenda musize ngiye kurongorwa na warasigaye birashobora kubaho ugasanga ari nk'umuntu yinyegeje akunda umugabo utabizi
birakunda kuhaba akunda umugabo atabizi uwo kameme ntaba ari mugenzi we kandi tuba iyi ni tunazi ndabwa nyene donc biciye kuri omberso wawe canke ikiniki cyangwa ugasanga yaciwe no wibaza ko ari niko yabizi nyine n'umugenzi wawe canke sinzi canke uwa mukuru wawe tuvuga ibintu nk'ivyo nyene nitwe bitinda ko cyane ivyo by'abantu batumigo deja so wabiteguye urumva wakira baje genre twotumira abo dusanzwe tumenye voilà icyo kibazo kagarutse rero ndababwira iyo myitwe strategy kangana ndabahaye imitwe yo kurutigiye uza turabikora tuzogera ama bright shower urumva hama nimba je neguye bright shower ya Irsi ndabatumire abo bazinaziranye n'abantu benshi biziwe ntabyo nushobora bashobora kubamenya sinibaza ko sinzi ko nzohaba sinzi filime ko nzohaba ndabikora abasare gusa ndabikubwiye indasi baza kujya showbiz imbere yuko bandikira indasi vraiment sinzi ko nzobishobora mugabo nzotumira bazozane vraiment baraze baterere bagira iki hama bukeye mpamagara umupasiteri cyangwa umupatira bihezagira okay babisengere ziba ari ivyo niko none ushobora kubuza umuntu gufasha uwundi okay nabize nimba bizananye umutima mubi ayo namenye uko tuza twamufatiye indi migambi kwera dusengere haginye gusenga barabisengera bose mugabo uba hari none uri kurasenga ari je nabizanye ivyo bintu bibi sengavuga ati inzira ya Yesu ivyo ntibiza naje sengavuga ati ntibifata ivyo bisengesho uzabonye ntibifata hajya nyene tuzobisengera ati inzira ya Yesu umuntu yaje biroze ahene biboneka rero shawa jenzo zana jenzo muzo dushiremo abantu dusenganamo zozana gute wakitwa surtout baje bwo babisengere babanzanira edaere nivyo byanzaniye abasenga vraiment ifo gusenga mwarasenze yanzaniye abagenzi jewe murategura iyo mariage muri nzogushira muri komite ya mariage ibi byambaye sawa birakwiye deja turetse byose okay none tuzorira ku masupla basha umvirize ndabwiye pour éviter ubwo burozi bwose nta kuntu okay par exemple ni bread show ya Diandra sivyo hama turakotije ayo mahera basi dutume tureka kugira ibintu hama RC akorekta ayo mahera amaze acishe ku pasteur ayasenge hama shire Diandra yagurisha shaka bya twevite ubwo burozi mbishoboka none rego ikintu gihari nkuko ayivuze ego donc ashaka ko yafise mugabo aguma ahugura n'utuntu tutaja nituzi vonga yuko mwebwe mubiza nimba amabase 10 nimba amasahani nimba ari mukabizana kuje nawe ayafise kuba muzanira ibintu by'ibiki ivy'amahera n'ivyo sawa bonda wabwivye nawe ko naje nitebangiriye nakubwiye naco numva iyo umuntu agufitiye ishavu ntabura haguhera uravyumva aba muto turi kumara papa tambwira ngo nta muntu numwe yondogera mu nzoga hari ukuntu abafise kenshi inzenyi Idris amafise intuzenyi inzoga mu modoka uravyumva tanamubwira ati urazi ndashatse no kuroga shobora no kuyizana nkayitereramo ukibaza ko muri za zindi uravyumva mukayiruka ugapfa nawe numwe ashaka nico gituma ayo ma brother shy abe canke areka umuntu yagushatse ntabura hagukura n'umusoma mariage chérie n'umusoma mariage aragutega hajya mu irayo gusanga amahera ivyo byo kugura ibintu harimo sinakese ivyo byo kurogana harimo n'amagu y'umuntu voilà ego bari ibintu jena oya uradinda hotel story ona nkuko mwego babiri ikintu cyo woreka kukimenya gute ugishatse ushatse ama information mushobora kuyabura ndakugire rero ni example y'umugenzi wanje rero kugira mariage ndamuvugiye ngaha mugani baramuzi nk'ibintu byose twamuhaye twaragiye turabihindutse kuko amagu yiwe turayazi mugabo kwa meme twe tuza akantu kari mu mutwe wiwe hariho amatase yarakeneye yari yarabonye avuga ati je niyo nshaka urumva hariho amasahani yari yarabonye avuga ati niyo nshaka donc twaragiye twaramuhaye ibiki turagerageza vraiment kuvyo tuza kunda hama haciye iminsi aravuga ati ewa ngo tugende shaje twabikuye tubihinduze ntore vya bindi jewe nashaka nimba ari amahera nongereza ndayongereze nimba ari ibiki sinzi mbega uri kurategura bride shower wewe umugenzi umuntu ategura bride shower ntaba kwiye kwegera uwo muntu akamenya kheri micake ne yapana kumuha ivyo adashaka niko vyari kwiye kugenda none n'ubundi uba wamwegereye kuko ntushaka kuja gutegura bride shower y'umuntu utamwegereye umubaza icyo ashaka mugabo ndashobora kuba ndagishaka mugana arashobora kuba yaraciye ufite urimo kugira mariage keke
uraca dufate nko kwa Siyoni cengaho mu ukabona muco ikintu, urumva eh. kabone kamuga ati iki kintu nico nzogura Yego, urumva ndavyumva. ati iyi couleur ni ushaka ibiki izo bijanye n'akadekor ko mu nzu kuko inzu yabo baba barayisigishije aho bazoba baba sinzi nyene kuntu abo bati kuntu uzoba upanze abazi genre couleur ashaka canke design ashaka yego je ndazi yuko ukeneye ibirahuri ukeneye ibirahuri vy'amazi vy'amabière vy'amavin vya whisky ukaba sinzi design ushaka iyo ariyo urumva ivyo bintu ngo vy'amava baragenda bakagura ibintu ngo ibirahuri vy'amava ngo vy'amawisiki gacira imyaka 10 mu nzu umuntu nivyo vyava nta niyazi monami nivyo urumva ngo rikere ni n'umukizi ukajumva ngo akadeko ko munsi karakenewe iyo si gusesagura zose nyinshi ziba zihari akavuga ati none nk'iyi 40,000 mwaguze bino birahe iyo mwayimpana exactement ibirahuri vya rikere burya mu Burundi kweri urazi rero arige mama nakeneye usihari turabibikenewe hari nuko nyene mariage amusha muri groupe akitorera iraryoshe ibisa neza yego umvirize nenda kubaze guys ushaka gufata par exemple amafoto ukashira mu zabakenewe none ni ushaka kugira juste muri salon hase ni neza souvenir kandi ikindi naco uri umukizwa ngo nta nzoga okay reka duje kuri wewe nta marikeur nta ma whisky siko none nta bagenzi ufise abazinwa cyangwa umugabo wawe nta bagenzi afise abazinwa none nibaza muzosha mwazimana ngo cy'amazi oya ucumuha rikere mu kirahure cy'amazi barashyize mu muji none gahisi ntuja kugurira ikintu umuntu mutari muziranye yuko yogikeneye tugire dusubire kuri n'abandi barabikeneye basha twagumye cyane ku bintu bijanye na materiel ubu rero ushaka ko tuja mu bintu vy'impanuro bahora baha abantu bari bagize intuzeye bagira bradsha nako ndi kure yawe ngiri iki ngo yanajumba ndazifatira abandi urumva ukuntu biba hari ukuntu mu mpanuro tumaze kuja mu mantuze menshi sinzi ko wagiye barahanura hari ukuntu bahanurana baka muzabaswahili gusa mwisombe bararya sha okay omoni abo jewe razi basamaze kuja mu kesha nshira mu gikoni mu baserve umva yinda yuzuye sasa ivyo zimpanura nije nigera no sawa je rero mpora numva zijya mpanuro tugira sinzi ko kuvuga sokre yavyo bijya bintu ni vyiza impanuro ni nziza na Dianda na Gisele bavuze ko zifasha kandi ari nziza mugabo muri zijya mpanuro baduha baha bajya abadamu twebwe urumva abakobwa turavuga bisanzwe muga abadamu nibo bavuga cyane bafite byinshi bazi kudusonze mwabadamu ngira urumva murashobora gutanga impanuro ntawe vyanse muga je muri ko murampa impanuro mumbwira est-ce que vous connaissez mon homme Ngamurazi mugabo je narose je umugabo waje muramuzi mwe. Hariko umugabo wa Diandre umugabo wa Gisele. Umugabo ntawuzi umugabo Davia umugabo wa Gisele ntawuzi. Mbazi neza ingene ndamujera. Reka kugeneraliza ngo uzovyuka mu gitondo. Atashe. Ngushusha amazi urumva ngo amazi ashu nacavuga amazi ashushe ngo mu gitondo ngo umuzerere ibirato yambare nguzomugorera ishati hama unayimwambike aho amugire neza kuragira icayi ngo ntihagire umuntu akora ngo ku bintu vy'icayi ngo ntihagire ngo bikiri ibi aho naho badashizemo ibintu ari ibintu nyine zisaba zitahura ariko ivyo vyose wadashima si bibi hariho umudamu babibwiye ati wewe utegeza kuzomera utwo tudetaye twose uvyutse mu gitondo shusha amazi atashe mushuhiriza amazi massage ibintu byinshi umukobwa agize mariage atangura kugira ivyo bintu umutipe warakuzi murinze mugira mariage arazi ko tafonyene utari umuntu yitaho n'ibintu wewe hongene urumva aca atangura 5 umukobwa yari yavyutse senkere yari yavyutse aragira ibirato aragira iki ibintu vyose aravuga ati none ndababaza umugabo aramureka
panda iyo ntuze yose aguma mwitaho yakura agakoti Agatoya. agafashe Chérie. yagira ikirato gutya Chérie, aha. ngo yari yaravyanditse ngo ahantu ivyo bamubwiye byose muri Atarasomaza kuboroka. rero numva uwo mugore aca aramubwira umugabo we ati none je ndakubaza ngo twicarane gato Cyo tuyaga. c'est quoi ça ibintu urimwo namaki Namahoro. ibi warahindutse Ibrizi yombwira ati ndakubaza ikibazo kimwe ni noti yangaho ushaka ntuje kugira ibintu udasanzwe ukora none ndakuhatse ujya muhungu muba mugiye kujya mariage mama mwaragendayo ivyo bintu ntiyarabizi ko ntiyarazi kumeze none uba ugiye mu rugo kugira uhindura iki Ivyo vyari vya Ba kera wewe nyene. ivyo vyari vya kera Jean mutagira nzenya ugenzi gushika ndavuga vyari vya byari kera bindi vya Kera kera barya abavyeyi inzara, b'umuhungu bashimira umuhungu umugeni Yeah, sivyo vyari- batazinanye uravyumva umugeni agacaza nyene urabona vya bindi nyene vy'abavyeyi bacu ngo niko zubakwa agacaza aragira turya tuntu twose namwe muca mutumeya nta nutwo nibuka swati urumva ikintu hani nshaka kuvuga ba wa wundi nyene sha hama kwera ivyo bintu uri kurakorera umugabo wawe ntuzokwama ubimukoreye ibihe Uzoruha. uzokwirobeka Deja, gushika nibishuko ryari. nabikunda. Hama ikindi kintu naco nashaka kuvuga urugo rwa Diandra sigo rw'iwanje Justement. Diandra ashobora kumpanura ariko aramanura hari igihe dofo ashobora kumbwira ivyerekeye ubuzima bwiwe hama nanje nashika mu rugo nkaca asanga umugabo wanje ntameze nk'uwa Diandra eske nzohava cenza kumufata co kimwe n'uwa Diandra kandi batameze co kimwe umugabo wa Diandra ashobora kuvyuka imisi yose chérie ça va waraye neza hama amaprogramu yanje ameze uno munsi wewe gute bimeze gute ugaca usanga nanje umugabo wanje avyutse arigira ibiki ntanambagije ko naraye neza Uravyuka uzogira effort yo ku ukeneye amafaranga ngaho no musi yo mu gusoma gatondo ngo tora ibirato Canke yasiga ku meza, tutigeze yigira. turavugana. urumva umuntu wese afite urugo uko rwubatse uravyumva reka niyaja kubaka urwo rugo azobona umugabo uko ameze hama bazobana uko bitegerezwa kumenya ahubwo conseil baba bakwiye gutanga niya yindi nyene imwe ubaha usonera umugabo wawe ivyo birakwiye Kora ngo itutegerezwa bikora gukora. my dear bakunda kuvuga hajya ngo il faut savoir dire merci ngo pardon na patience ivyo vraiment nibabigishe nivyo vyubaka nayo ivy'ibirato babakura oya ivyo si ivyo deja ne nk'umusoda wumukura gusa ikindi kintu noshirako umugore yama yisumeta imbere y'umugabo wiwe azokwama yisumeta imbere y'umugabo Keya vraiment nukuri kw'Imana jewe ari keya nzoyimuha kubera ko nzoba ndamukunda nzomwitaho nta muntu ari ibintu nzonanirwa ngo bakuditse ari inzu nzonanirwa mugabo nukuri ntabazoba babimbiriye nta muntu nshaka kwinjiza ngo aje anywa nzonyubakira no ahubwo yerekana gusa nagira mvuge nimba bashaka bijya vya brother shop organize intuzeya nka séance yo kwigisha bakabaza nk'uwo mukobwa urazi guteka aca bamwigisha nk'indwi zibiri guteka iki ni ikindi kintu Elsa mwigisha ngo wiri kuragira amazi ya massage kweli oya hari n'ibyo bavuga ati umugabo rimwe ndimo kuri twe usanga bafise ubuzi bagenda barakora ati rimwe uzoteke ugasanga ubwiye tuzoteke utazi guteka na kimwe uzi guteka amazi gusa niyo utazi ko yabizi iyo mpanuro guhayeho izogufasha iki barabikwigisha bokorganiza bakabikwigisha hakurumva batubwire hariho ibintu bikenewe n'ivyo turiko turavuga ko atari vyiza iziga mpanuro batanga ni nziza biki surtout hari gihe bakubwira ngo uzokunda biwabo n'umugabo kandi kiya kintu ni ciza hari abadamu banka abiwabo n'abateranya ibiki inabukwe bakirwa barashwana bagira iki nige patience rero babigisha kwiga kumenya umuntu awuze ukuntu umuntu ashobora kwanka famille y'umugabo nuko ikomeje ibintu biransiga basi uratinda kubivuga niko basanzwe ameze umuntu yankana she ningeso usanzwe ufise vraiment wankana nyine muri we ya nkabijya bavuga ngo kwankana na nyoko bukwe mwankana mufuyi mufiki gabashe urazi mara umuntu yansigura ivyo bintu yambwiye ati
wamaze kubyara uzoshomenya impamvu kenshi umumama yanka umukazana kubera kujya kuntu abagutwaye umwana like cone menga aramugutwaye iki niki agiye kukumvira none ndakubaze oya ndakubaze none wamuvyaye kugira azogume mu rugo iwawe nazorongora kweki wowe yavuye iwabo akaza oya urumva ngo ari kuntu ngo avuga ati kenshi kumvira umugore gusumba mama wiwe ariko umugabo ubwenge nawe nibaza ko yobishira bose ku rugero weshe none nko kubwira ati joue le rôle entre mama wawe n'umugabo wawe ucujaye ujya ahantu batandukanye umugore wanje ujya aha hingida kubwira kenshi abahungu hari igihe kenshi usanga abahungu kujya bavuga ngo abahungu kenshi bakundana na mama wabo gace usanga barafasha ibintu byinshi mu rugo sivyo hama umuhungu amaze kugira mariage gace usanga uburyo afise ntibumupermeta gufasha ingo zibiri iwabo no mu rugo rwiwe mama wiwe agaca avuga ati ubu rero wa mugore yaje bya bintu byose agira urumva avyiganzira ati umuhungu wanje ko yanafasha ubu ni igiki cyahindutse nujya mugora mu buzi gace usanga kenshi niko ndavyumva je sinzi naho nyene bihera agace usanga biri ariko haza amabifu ubwo rero umviriza rero ubu naho ukuntu bisigaye bimeze kubera tuzi yuko twama tuvyumva kuva turi bato ngo mugwanko n'umukazana nyine barankana hari abaca bigira ingeso ngo n'ubundi ngo numvise ngo barankana ngo reka twankane mupfuye iki ntazonkankunda hoho nimba wari ufise nimba umugabo wawe yarafise abandi ba frère hama kaba hariho nkabangahe batahuza na benmer wawe baza bakabigushiramwo ngo rero ngo wowe waze ngo niwe ngo muzoca mwumvikana ngo twe ngo tubaze twebwe sha kumbe wowe mwari mwumvikana mwebwe ntacu wowe uwo mutima yuko mwankana siko ntacu bigutwaye muri baniye neza nimba rica gusavye urakimukorera urumva nimba ivyo yari karavuga Giselle ngo mugabo ngo ntabari agishobora gufasha abiwabo ugasanga uwo mugabo aranabishoboye daye zose aratangamo amahera byose bigakunda ugasanga muri umvikanira urumva hama babandi baba bersor bawe baraje ngo rero ngo ni uje kwigira ngo umuki ugaca usanga ujanywe n'ivyo usanga ugiye kumwanka ntaco mupfuye utanguye kumwigenza ko benmer wawe ntaco mwari mupfuye ivyo ni ibintu bikwiye kuva mu mitwe y'abarundi umviriza ndakubaze ikintu kimwe Diandre ubu jewe noza nkakubwira uri umuntu akwije mu mutwe afise ubwenge yiyumvira nta personality bufise nkakubwira ati anka Elsie ugaca ugereka nta personality abafise ni nkaho ujya abantu cyangwa bita aba influencer nawe mwita influencer gute n'umuntu influencer mu kintu runaka ibintu numvise n'ivyo uravyumva ugiye asigwa ati jamais jewe urazi ingene tubanye uravyumva ko jana nago ugasanga ukaya beef entre wowe na Diandre kandi siko bimeze ntebe bameze uko batigira biyumvira kabiri personality umuntu abafise ubundi nta muntu je numva ko ameze neza mu mutwe yiyumvira afise ubwenge buri kugiye ushobora kuza kubwira ngo mabukwe wangu ibi ngo gucujana nago basha mabukwe n'umuvyeyi nk'abandi donc mufate kumwe ufata mama wawe uravyumva jewe vraiment niko novuga mufata mama wawe hama umwubahe ntagwa nkabagushakira uravyumva mbega erega hajya ikintu kimwe suye inyuma gatoya ujya mwana umuvyariye donc umuzukuru wiwe hajya nagwanda kubwiza ukuri ntakubesha bama bukwe kenshi nibo bakunda buzukuru gusoma cyane abana bava ku mwana w'umuhungu barakundwa par rapport bava ku mukobwa yego barakundwa cyane none akwabo woza kwanga makwa kandi agukundira mwana hari umuntu agukundira umwana hamwe mabukwe natanguye beef si twe turabana mabukwe atanguye beef urisumeta wewe urafise ukumeze wewe ko ikintu ko cyumva hama mabukwe umwirengagize uravyumva none ivyo si mama wa nta kintu birashika akagukorera udashimye ukamubwira ati mama iki Jesu uko ndacumva umve iyo kesha ariko ari mabukwe ni nkuko mama w'umukobwa ashaka gutangura beef kandi umungu nikimuza kuzana inkwano sesa hama ikindi kintu kandi niyo mama w'umukobwa azanye beef urisumeta ko yaba ari mama wawe beriki kuri mabukwe udashaka kwisumeta la solution uko mwoca amahanda waramushimiye umuhungu kubera iki inone uramushigwana kumwereka yuko hama ikindi kintu naco nitwame tuvuga ngo bama uko hari igihe kenshi amakosa ava kuri twebwe bakazana yego ava kuri twebwe
ugasanga amabifu arabaye n'ikindi kintu rero bya brothers hari indi so ihoriba abantu bakaca bafata bakagura ibidakenewe sha baca bagura ibipurizo ibintu bidashoboka urumva amahera yose akaca aherera no kwimana oyo umviriza nimwa ntahura ari harakura umviriza yo nta bipurizo shaka harimo itasi zingana umviriza ndakubwira umviriza oya narishaka kuvuga yuko hari abantu surtout ngo izo brother shower ngo ziba zakoze abakobwa bategure 3 mois avant umviriza ndiko ndakubwira ivyo bintu naho mutariko muravyumva barafata bakagura ibidakenewe inzoga ziziyimvye ari amabrato shower ari ajamwe amashampanye baje nimbamwe nukuri kwimana bakagura amahera baba bafise amahera basitureka imivinyu basi imivinyu nkabanzi yuko wewe ukunda umuvinyu nuwo tukaje dushiramwo na Martini kwera ngo aragikunda vraiment ngo ifoko za kuryohera umvize ndakubwira kandi ngo kugira ngo baze kubona muri ya vibe yo muri ntuze bavuga ati vyari bishushe ibiki mwarabonye yanaka decor nibiki rero reka gushira amahera menshi mu bidakenewe n'ibipurizo ndakwatiki hariyo nka brother shower ushobora gusanga umuntu wa nyuma yatanze amahera make ni 50000 est-ce que vyobuze vraiment ko ushaka vinyu ya 30000 oya brem ugaca usanga iyo brother shower irimo plus de igurira nimba no wandawundi aho komana ese nitwa twabiteguye kandi nitwa twabigucishije okay turavyumvise ko iwa nta bipurize hariho zo gushiramwo muga muremya ko ari abantu bagira decor exagere bagahereza amahera ego ukajibona baha indobo Diandra urashaka kurondera umuntu ngo aje kugira decor ya brother shangu uje gutwara dufate 250000 iyo ni gaspillage vraiment ni gaspillage nko ushaka ko muragira mariage umukunda vraiment uraryoherwa nawe mu nzu iwe hasa neza uraryoherwa afise ukuntu yakira abashitsi akabaha uturaho dusa neza rero ayo mahera vraiment muzoba mutanze nimuyatange nimba mushaka ivyo kunwa ivyo musara mugira ibiki nimutegura undi munsi voilà burizo wabyumva nawe ni kuvyumva madame Giselle nawe ni kuvyumva ego vraiment ni kunda vyumva nukuri muriko muraryoherwa umugenzi wawe gusa jewe ukintu no kwajutako kumva ayo brother shower ziratandukanye hari usanga bahaye 200,000 1 million 300,000 ugaca usanga bakuyemo okay nabo kuramo 50,000 nabo kuramo byawe bigurira naho bakuramo 50,000 vraiment baba exagere uravyumva ni market jemba numva nk'uyo botuma bayamuha uko nyene bakaderega nk'umuntu umwe akayamushira mugabo vraiment umuntu yaronse plus de 1 million hari ikintu cyo kwiyerekana hari ikintu cyo kwiyerekana ku buryo natanze 10,000 yanje tuko tugira ifoto fungure nagiyemo ngo Elsa Mbone ntashitse nandi mbazo muha list yazobonamwe izina rya kurimo ego cenga musha muri groupe yego aje kabiheze bacamusha muri groupe akabona abari muri brother shayi aba participer cyangwa abatigeze niko ndavyumva jewe kandi ikindi naco ubusuma burashobora gutuzwa tu nimba ari amahera bakuramwo urungitse agacarungi kuvyara imikashi biroroshe bose bakabibona hariho mugaye ibintu basigaye bagira ubunya bof ugasanga nimba mugiye no kwibarutsa canke mugiye muri vya bright shower canke baby shower uvuga ati umviriza muri abantu mwumvikana ati umviriza rero tugira utanga amahera hama mumenye yuko umwe wese azumva ikintu kimwe asanzwanwa urumva ari abakobwa bonyene birorosha avuga ati ni fanta ati ni fanta canke tugure jus ziye zo kudiriwa urumva harimwo abahungu naho ari bije vyo kwibarutsa ngo ati unwa iki nimba unwa baju nimwe nimba unwa ibi hama nimba mushaka kwiyongera
muraterera ku ruhande mwigurire urumva kugira ya mahera wa muntu mwaterereye vraiment mwebwe mugiye kwibarutsa dufate ni kwibarutsa canke iki cyane mugiye bavuga kugenesha mu muhaye turasamira muce mumva yamuriye desa sengani umusige sekani mi ivyo vyitwa gute none ivyo kunywa n'imbunyo nta kunywa muri ayo mwazanye ugiye kwigurira ya muvyanyi ngo twitwaza ku mufuko umuntu abakwiye kwitwaza no muri ajya mariage shower oya mugabo vyiza umuntu yo kwitwaza nkajya mariage shower no kureka ndakigarukeko watanze 10,000 vraiment ugaca ugenda ukanywa mwifana ugaca urya gato ugaca urya amabulete n'amafrica n'uburobe my friend usigaca ngawe kwaje tamwo cyanyuma ni muze mategura 3 mois avant ko mariage iba ko hari igihe umuza kukubwira fin de mois nimba mariage izoba samedi ugasanga ibintu biragoye voilà ikindi kintu naco kuri rya 10,000 dutanga twitwaze ku ruhanda yo kunywa ndabashimye ko tuza kuyakosoma Madame Davina tubani patariya Mademoiselle Keke nta bread washaka unaho nta bipuriza ashaka ese ipurizo je muze mugire byose bitese wadusavye imvutano n'ibitenge je biryoshe aya nabitenge hakaje ibitenge ni bon n'imvutano ni sawa muga nibindi byose muze mugure Nva n'isafuriya bakugurira icyo nazoshaka muzompindurira Burya comedian ntuze ya mutima bamuterereye nicyo nayitoze bakunze wa Magic TV ndabashimire mwitegure mugire komite yo kumbwira bright shower voilà je vous aime ndabakunda cyane mukurikirane ingoma desa 57 Elsie Greta kuri Instagram baby mama yagiye nta kundi na cake voilà